wibagire intero bikwiranye n'awakoreye Imana yikoreye amaboko n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka Hezekiya agiwe kwagomba pe yahindukije amaso yiwe ku ruhome asenga yibutse ibyo yakoze maze Imana imwongera imyaka 15 n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Hezekiya agiwe kwagomba pe yahindukije amaso yiwe ku ruhome asenga asenga yibutse ibyo yakoze maze Imana imwongera imyaka 15 n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka n'awakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka haberaga mbere nta n'umwe yahonje urubyaro rwabo nta n'umwe yahonje natwebwe ab'iki gihe nta n'umwe arahomba urubyaro rwacu nta n'umwe azohomba haberaga mbere nta n'umwe yahonje mu rubyaro rwabo nta n'umwe yahonje ega natwebwe ab'iki gihe nta n'umwe arahomba mbere n'urubyaro rwacu nta n'umwe azohomba abakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka erega n'awakoreye Imana n'umwe abakoreye Imana n'umwe yigeze ahomba Dawidi mu busaza niwe yashize intahe ko nta mugororotsi n'umwe yahebwe n'Imana eka mbere nta mwana wiwe yigeze aseka